nshaka umuntu tubana bavyita akaramata. Kwanza icyo womenya kwanza nibije umubwira ngo ndabirongo uzi ko nabibona bikupeshe. Ivyo turashaka kubireka je nzokwemera n'inzara nyinshi. Sibi. Madam. Bite. Nisa? Bonisi kuri kwishe kabisa. Kareba. Abubu uyu utavyirabiye basi bibaza yuko bobikupangira nko ushaka. Ya. Bite none? Ni impore. Iyo uvuye n'amahoro. Wapi kabisa. Yagenze gute? Wa mugabo zisabira mwe dupangiye hariya. Asha. Wabona? Twabonanye ariko ntacavuyemo. Reka biwanyu bazokuramo iyo kose ndakurahiye. Nukuri? Asha. Nanje nta kigenda nukuri. Namubonye ariko ntacavuyemo. Sha. Chongira nkore. Arinje kukubwira. Cengira ndamakijyanzo. Harabiyo baje nukuri. Rega warateye. Cyera ngwana gusubirukira. Ibintu byawe nakijya gitubuka. Cyantwaye umwana. Ntagihe n'uburenganzira. Nuduse kubibwira. Urirukana. Uyibaha kuri gusa akazi kawe. Niwumva yuko wewe witeguye kubyara n'umuryango wawe kubera abo akazi kawe. Ico kintu kimenye ntudose kungisha inama y'ibyo bakorera. Kandi wibuke wewe ne kuza ndakubwira ati reka abantu kwibaha nta bushobozi bafise. Reka rero ubone ni wagwikwege. Andi nabibonye kweri. Ariko icyo nokubwira kumbwira ngo irukana baje kurara mu mufurege irukana baje kurara mu mufurege nivyo bisigaye. Ariko icyo nokubwira cyo ujya musengezana wawe. Nta mugabo afise aragaragara. Ndose no kumbwira ndagutera inkuru. Jewe kuva aho yagwiriye muri ino nzu niho ninje yavuye. Urayibona? Cumbwira umwana w'umukobwa ave muri ino nzu aho kuja mu nzu isumbiye acaja mu kawese kwanza nawe se yacu ntisa kuja nakamara kuva aho yagiriye atamuhezagiro wanje yarindire ngo ndamuhe akankura amata mu kanwa nacenda mufuta kanacenda mufuta namibagira sinkiri mukeneye no kumwumva ntuzose kungisha inama ibintu byerekeye yewe ntuzosubira. Kandi icyo nokubwira cyoca urazigiye twubaka zijyanzo ntizagize gupangisha ezo kororamwe intene ndavyibuka ko ezo kuteguye kororeramo naho ariko banyabona ibitungwa mu bindi n'ibitungwa navyo n'ibitungwa nazongira n'imbere nagize ikigongwe ngo mwe murabanga ndakubwira wigira umusamariya mweraga ndakubwira kukuza reka ugira ibigongwe ubu yo tuhororeye impene n'inkoko ubusire imbanirwa njyamaji niho ndabibonye bituje kure ndakubwira genda urambwira gusezera yuko ntuzosubira ntacyo ndababwira ntuzosubira kuntera kujya kubasohora gusa nta tondo umbwira barya munyana n'umugabo wiwe ndabafata nk'abatakiriho ndabafata nk'abatakiriho sinkeneye ujya mugabo wewe ndamubonye numva wewe simucyo genda urambwiye uranteye umwaka usize ugiye kubasohora sohora utamuyarara baranamufurege muri puberi umukobwa mwiza nk'ujya akaza kwiha erega kujya ni nko kwiyahura ni nko kwishaka ngo umukobwa asa nk'ujya arira bakibona akaja kwiyahura wagiye kurongorwa n'ujya mugabo ujya asa kujya n'ibintu yambara bitanameshe aheruka kumesangira kiri hari wanje uranteye umwaka iyo upfa. Munyana. Hai. Muta. Kirugende. Nagira nzinduke kivu. Karibu. Oya ako Jesse ninjira. Kubera umpereza amahera y'inzu. Isi maze kuba myinshi. Muzije njyewe none ndakubwire mu rurimi nyaraki. Kugira ngo muntahure. Ibintu bimeze neza. Bandamwe twihanganira. Ega nawe bimeze ukuntu. Nimuze mwibaga ko mwote turi umuryango umwe. Je ntavye rurimi ngaho. Ntavye rurimi n'amahera. Kuko urazi neza ko yuko aye itongo ry'umuryango inzu z'umuryango nije gusa batoye ko mpagaraririza urumva iyo bari jewe cyane nakuje ikigongo kwerenga kurengera ariko nabo baguma bansaba ayo mahera bambaza iyo bigeze ubasigura yuko bitameze neza
ndabasiguriye ntibabyumva Nabibona n'asaba. babona ko je ndi umugenzi wawe mengo ndakugirira ikigongo Nta matwi bafise. ariko amezi yose Nuko ariko je nari nihanganye nukuri vuma bandanya mutuvugira. Bandanya mutuvugira vraiment. uyu muntu aravuga ati ndagacoka Nawe ujya inzoka ngwana niko n'umurizo mutama. aho yandarushe n'ukuri Kandi wabaye mwiza wa muzima. oya je nananiwe n'ukuri umva je ndaza ngaho kambesha nanje ngiye mu muryango nkababesha No sindakubesha no kubera gusinda abantu kuntu bameze. Abantu dukorera ni baturiha urumva. Nawe nyina ngo wambwira uko nyene nihangane. umuntu azokwihangana gushika ryari gushika mu mwaka uza nawe Nuko ndabigusabye vraiment ndabigusabye pe. Ndabigusabye kabisa bana ni ntwihangane. sinzi ingene bizokunda areke kuguhinda nambwiza ukuri reka kumuhenda rero ntayamere biyakura ubu tubura n'ivyo turya uzoronka yo kuriha inzu vugisha ukuri katavyofise utagira ayo uri buyakure ntayo uri buronke tumaze imisi ngahe n'umunyu ngi bitagira umunyu Muze nimumvirize uko ndakaja mu nzu cyangwa oya reka vugisha ukuri nivyo vyiza ntitugira n'ugwasha mutama nukuri ntitugira n'ugwasha kuguma tumaze ikiringo c'indwi ntanaho tugisaba n'umunyu bayi uduhe amamesa yoyo kibagiye amamesa ndayumva ko babanya kamoto sinkina yazi hese no koga sinkicoga uko ndara n'uburimiro nkavyuka n'ubundi uko nyene uko nta n'ugwasha rumwe afise navugisha ukuri nivyo kuta ubesha abantu ngo turonka amahera bihangane kuko ushaka ko bazogenda bakumanitse bakwenenitse amaguru utagira n'urugwasha rumwe nta n'icingorongoragi vugisha ukuri je ndakubari ureke ibintu kubera Ivyo nivyo waruje kuvuga wowe. Nene umubesha. Wakwajije ijambo ninde kwanza. Aho muza mu bintu. Ureke kumubesha mutabandi. Wiriguraza nguje gutora amafaranga yose ngabo. N'amahera hari nivyo tugenda byo twifitiye. Engeje inkono. Inkono iragaragara. Wewe yabikubajije wewe. Irera. Umviriza kwanza. Ngo kwanza umviriza. Mwende mutafisa ngomba kwizwe. Mzee umviriza. Kanacho mbwira. Umviriza. Ntacho numviriza. Numviriza je bagura bazi. Ugeze yambesha. Yakubeshe. Avuga ivyazi. Rero. Utunde gucisha kuryo kumoso urumva. Genda guhaye indwigi imwe gusa. Uzobashikize inzu. Nta kindi genda gusabye. Ibindi navyo uzobimenyera imbere. Bije gushikiriza inzu ne bije gute. Ushikirize inzu. Bije gute. Yije gute? Amezi amaze kubangana. Amaze kuba amezi 3. Ushikirize inzu nta kindi. Ndaguhaye indwi imwe gusa. Ndasubiyemo indwi imwe. Nari murakomeye munyana bita n'amahoro nyene bukebuke turaba aho niwe mbona cyangwa n'ubundi none ubu wanyibagiwe mana yanje nijewe nyene ngo buracabuga cyane yandi amahoro no kwitura bukebuke nyene akomeye emwe kubibona mbe nibirata ngana biri zaragohera emwe bijya nayimviye mu murima mvuga ati reka nce ngaha siniriwe ndasubiza no muhira siniriwe njana wabona hari hantu tumaze imisi turima hari ibinogo vyinshi sinogera nambaye n'intuze yaharanyerera haranyerera vyose sinigwa ndatwara n'ibiraha kwavuga ubu bezo n'ukuri nawe kumusa neza yemwe none buragusa neza gute jewe wawe mpa n'agakanzu nakamwe n'ukuri nawe ureka ibintu nk'ivyo urakeneye agasanzu utambwira nzoga agatelefone nkene uzurantelefone ivyo vyo mama nta emwishwi ntabyo nzi ko nohava ndanaronka n'amahera kuzonshira mu vyo bitelefone vyanyu bizimvye oya jewe nironkeye agahuzu coco vyo nta na kimwe no hanyuma nazoba ndaronka mbe munyana ndakubarira burya wewe uribona ukusa uraje ngaho ukirabuga ukihera kwino gushika ku mushatsi ukabona ingene usa barira kwanza uriyizi kubona uri kumwe n'akajya kagabo nzisabira gasabira amazi ku rukangaga ubona yuko ataco bikubwiye agashangire nteganya mugenzi wanje kubona ibintu bigoye we jijuka bona kure
jewe ndi ngaha kubera wewe. Ndi ngaha kubera wewe. Kajya kagabura se kugaheba. None gakumariye iki? Kubona usuku ninge nusa waho rusa neza uri umukobwa mwiza ubonye byase kwanzisabira ingonga hiwanje. Je ndi mama mishemishe ntaco mbutse inzu yanje urabona ko ari inzu nziza mu nzi wanje hasa neza naho atantebe ndagura mugabo mu misiri imbere ndashaka kuzigura ngo winjiye mu zaravuga ati ego winjiye kwa mama mishemishe yiyemera nganyumva nzisabira azanye burofa terera hari hano nujya mugabo wanye gosenge ujya mutamuye kumarira ujya mutama gutakariza umwanya aguma kubwira ibidashoboka ujya mutama shibura ntibikenewe yuko ukundana n'umugabo wanye gosenge andanye gosenge nabimenya gukuramo iyo kotse yo ndambika umuntu ndambika ndongere yiwo ngo ndanuka none wowe urakunuka gute jeje nanu nihanganye ntamenye nuri umugenzi je nanje numva umengo amazuru waka ahubwo mpava ngwara na grippe uyu munsi nihanganire burya amazi imisi nye bitameze neza ibikwembe biranuka umengo binuka amase umengo binuka izinzi yene bijya byo mu kinyaganyaga Kemugane ngongira ngende wowe ikintu genda umpaye nze guteka burya nyene mana yanje ahubwo yaba nanahishije ubwiye uriye none ntibirashe yaba nahishije ubwiye uriye hamutereke amafaranga nayo reka ndagwa akademi ruhitana ibijumbu mumenyereye kurya usumugende togoteshe murye nuyo nzisabira wawe ivyankanza kubwira ikunga byase ingonga ndakwerekeje ico ndagukorera hamusigara uri umutonore w'umukobwa izina rikaba muntu uranyumva uri munyana rizoba rero munyana rikwiye original yaryo ubu ni pirate ngende rero ukuri ndakuraba nkumirwa kweli kobwa mwiza nka wewe ugizwe neza wo kwaka nk'izuba wewe ntugire ikibazo ndi ngaha kubera wewe nzogukorera ikintu nzokurondera umuntu akugira neza akorora akugira umuntu sibyo mana we akaje karemerwa kweli sawa reka ndakuzanira 2000 guma kwanza ndakuzanira ash ubwo buzima imana ibundinde kweli ubuzima bw'agashinyaguro gutyo bwo kugayika gutyo mana ubundi reka nzana 2000 yewe gaye munyana ngaya nambuna yazi sinzi iki ni igihumbi yose hamwe ni bibiri ndazi ko aba mu kinyaganyaga mutaza amahera kuri mane kuhetsa bitani bijumbi yo kibarabara utogoteshe mujyana n'uyo mugabo nizina mugabo si mugabo kuri murakoze nane kuhetsa gire sawa rero musigare none baho umugisha murakoze naho nakagendeye n'ukuri kuri Imana rye mukobwa gore mwiza akasakurya ngo ari kwanzisabira conyereka jewe nujya nyene ataramenya umuji uteruje ego mama bataba urabona je mfite ibibazo n'ukuri urabona wa mukozi yarutse kugenda agiye atwivye urukomba amazi yarivye gushika aragira ubwoba je muhungu wanje rero amazi bisantera ibibazo wari mesurira akababara ari mesurira akamyoka urabona abana barerewe muri iyi saga navyamenyereye nabona umenga arakuze afise inguvu nkibaza ngo kwimesurira kuri impuzu ziwe ari ibintu bisanzwe none mushikiwe nawe aramufasha kare mushikiwe ubinaniwe muhungu umukobwa niwe bishobora mushikiwe arakora ibindi arakora kandi kazi nyene mugabo umusaza niwe ateza kwimesurira impuzu ziwe ko niwe azanduza bijya bijinsi no bihita mukobwa rero nakubwiye ko ndonderera umukozi none nawe wamutebanye umuhungu arandembeje ego mama je kweri urambabarira kwanza ubwa mbere narifise akazi kenshi akazi niko kamfashe muga n'ubu nyambo kwimukeneye ariko noreka kumukenera amata watamukozi ifise neje je umbwire ndamuzana aho we munyarukane ariko ntunzanira umusu
kuri uba mutoje menye neza katari umusuma kuko yagiye amabaje cyane uzobugize neza oya genzo gira amatohoza kuri agashimwe kawa kazobona ndabe ngo nabayeho ndabahaba ose abavyeyi ndabamenye urabana kore yuko atiba bakubwire ko atigize yiba je ngaho izere aho kazi kawe ngiye ugakora nukuri zobukoze kandi nzogusororera bugyushima wenda ze kutibanira mama nazi kutibanira kabisa zotwenda kabisa Mviriza sinshaka yuko jewe uzongwa mu maboko sinshaka yuko jewe uzongwa mu maboko ndagusavye aho tugejeje ariho tugarukira sinzo kwama mu nduru za misi yose munyegerege za misi yose ibya Sezari kwa Sezari sinshaka yuko jewe uzongwa mu maboko sinshaka yuko jewe tuzopfa ubusa ibya Sezari kwa Sezari isuka yanje shiraho yakuzanye urayizi usho jena bazokubwira ngo nakubwiye kangaye yuko nshonje rero bujya gukora mu nda kandi barayamaze ngo udakoze ntakajye ibyaguse baze kuzorikura he nazindutse mu gitondo ndiko ndakora kubariye gushika ubusaka kamara amazi akakantu gatapima ni metero 3 nise kurambira kwe umviza rero sinshaka yuko jewe dupfa ubusa kandi ndumvugisha menshi duheze mu neza fati yawe akazi karaheze akazi kaheze basi mamake basi baje twaritumvikana uragahabwa amakofi yo mu matwi ahantu hadapima imisinga jewe akaenda gashase iminota 30 zo kwanza ni nyinshi inoti 3 ngamba dahejeje uza ngaho kicurikira umutwe mu maguru umugabo muzima nka wewe mvira kwanza mvira mu murima nyarusa mvira mu murima basi mahoro basi kuca mugafyina ku kazi k'abantu abashonje abagore ngaha ni bangahe mvira mu murima genda habwo no gucacura mutwe tuguruje yewe uragatemba genda ubushwe urabona we Karo uri nyaruka ubunyene ngaha mu murima nawe muzanane nyaruka ubunyene ndabakeneye ngaha iminota 3 aha nyene nyaruka sawa urabona uyo mugesera afite n'akazi k'abandi akatwereka yuko abakababi ari benshi